iyo umuntu yakubwiye ikitari cyo ku buzima bwawe, reka kugeza umwanya mu buzima bwawe. Kubera iki? Yavuze ikinyoma. Dushobora kumedita ku kinyoma. Mu bisanzwe medita ku kuri kw'ijambo ry'Imana ku buzima bw'iwanje. Haleluya. Icubahiro canje ni ukwirengagiza ico nacumuweko. Kiragoye cyane mugabo. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ndabifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Ni Ev.Patrick N dushaka gusangira ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze uganirize imitima yacu. Mpemu wawe mwiza agaragare muri twebwe. Turaguhaye kaze. Ijambo ryawe rikore ku mitima y'abaryumva. Ijambo ryawe mwami n'imbuto itabora, ribibwe mu mitima y'abizera. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Ndabaye kaze kuri kino kiganiro cyiza cya CANAAN TV. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo hitamo guhora unezerewe. Ubihitemo, ubigwanire, ubigire ubuzima bwawe. Ndazi neza ko ari ibintu byinshi bituma umuntu abaho ababaye, ariko teme y'uno munsi nakuzane ni ijambo rivuga ngo uhitemo ko guhora unezerewe. Reka dusome mu gitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 baravuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi cyose, kuko ariho iby'ubugingo biduduburiza. Rinda umutima wawe urinde, kuko harimo iby'ubugingo biduduburiza. Ngize iminsi ndiyumvira ndiko ndamedita kuri aya majambo yo kurinda umutima. Kutemerera ikintu cyose kibi kwinjira mu mutima wanje, kutemerera insaku, kutemerera amajambo atariyo, kutemerera ama negative, kutemerera kugabura umutima wanje ikintu kitari cyo. Hitamo guhora unezerewe. Mu Migani igice cya 15 umurongo wa 13 baravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umubabaro w'umutima usamvya umushaha. Umubabaro w'umutima uzusambura umutima, ariko umutima unezerewe ukesha mu maso. Ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Ndakwifurije kugwana intambara yo guhora mu munezero. Ndazi ko bigoye, ndazi ko mu by'ukuri biragoye muri ino si kubaho unezerewe, ariko reka ndakubwira ino nkuru nziza. Hitamo guhora unezerewe. Hitamo umunezero. Gwana intambara nziza ziga mu mutima wawe. Rinda umutima wawe kugaburira ikinyoma. Rinda umutima wawe kugaburira umubabaro. Rinda kwama wambaye igihe cyose umwambaro w'umubabaro. Kenyurura umwambaro w'umubabaro, uhitemo guhora unezerewe. Imigani 12 umurongo wa 25 uravuga ngo amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira. Hari igihe umuntu aguma yicurikira amaganya. Ndakugendera inama nziza. Amaganya mu mutima awutera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Reka ndakwifurije ijambo kugaburira umutima wawe amajambo meza. Reka ndakwifurije kugaburira imwemu yawe amajambo meza. Amaganya yo mu mutima aza gutera kwicurikira. Muzarabe neza abantu bamana umubabaro mu by'ukuri basukwabo, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo amaganya mu mutima awutera kwicurikira, ariko amajambo meza. Reka ndakwifurije kugaburira umutima wawe ijambo ryiza. Igice cya 19 mu gitabo cy'Imigani umurongo wa 11 haravuga ijambo rikomeye cyane rivuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi icubahiro ciwe ni ukwirengagiza icyo yacumuweko. Kwirengagiza icyo twacumuweko. Hari igihe mu by'ukuri bidusaba kwirengagiza. Hari igihe bidusaba kwirengagiza. Hari igihe umuntu ashobora kugutuka ukirengagiza. Hari igihe umuntu ashobora kukubwira nabi ukavyirengagiza. Hari igihe umuntu ashobora kukurenganya ukavyirengagiza. Ico ni ikintu kigoye cyane ku bantu benshi, ariko icubahiro cawe ni ukwirengagiza icyo wacumuweko. Umuntu yakubwiye nabi ukavyumva, umuntu yagututse ukavyumva, umuntu yakurenganyije, kuvyirengagiza n'icubahiro cawe. N'icubahiro cawe. Ivyo bituma umutima wawe wamunezerewe. Reka ndakugendera inama. Tugwana intambara yo kwirengagiza. Hari igihe tuguma tuburana, hari igihe tuguma wumva umuntu yakuvuze nabi, uguma uhagaritse umutima. Irengagize ikiba kuvuzeho. Namye mbwira abantu
iyo umuntu yakubwiye ikitari cyo ku buzima bwawe, reka kugeza umwanya mu buzima bwawe. Kubera iki? Yavuze ikinyoma. Dushobora kumedita ku kinyoma. Mu bisanzwe medita ku kuri kw'ijambo ry'Imana ku buzima bw'iwanje. Haleluya. Icubahiro canje ni ukwirengagiza ico nacumuweko. Kiragoye cyane mugabo, tugomba kurwana iyi ntambara kugira ngo imitima yacu tugizigame, turinde imitima yacu izobona Imana. Rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose biri, kuko ari mu ivy'ubugingo biduduburiza. Haleluya. Gwana intambara yo guhora umunezero. Gwana intambara yo kwama uvuga ngo njewe ndagwana kugira ngo namane umunezero. Ukirengagiza ikinyoma. Hari igihe batuvuga ibinyoma ugasanga kura medita ku kinyoma bakuvuga irengagize nico cubahiro cawe. Umurongo wa nyuma ngiye kuvuga wanditse muri 21 igitabo cy'imigani umurongo wa 43 turavuga ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba urinze amaganya. Urinda akanwa kiwe n'umutima n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amaganya. Amajambo tuvuga, ivyo twatura, ivyo tuvuga byacu biradukurikira. Turinda akanwa kacu kuvuga ibinyoma, turinda akanwa kacu kuvuga ibitari vyo, turinda akanwa kacu kwatura amajambo atariyo. Urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amagorwa. Haleluya. Abarinze umutima wiwe amagorwa. Reba amajambo ubwira umutima wawe, reba amajambo, reba abagenzi mugendana. Niwumva bariko baravuga amajambo gendandukana nabo, gendana n'abantu bavuga amajambo mazima ku buzima bwawe. Yesu aguha umugisha mwinshi. 16 muri migani 32 haravuga ngo uteba kuraka aruta umunyenkomezi, kandi uganza umutima wiwe aruta unesheje igisagara. Uganza umutima wiwe. Tugomba kugwana tukaganza imitima yacu, twirinde kugaburira ibitari vyo imitima yacu. Yesu abahezagire. Gwana intambara nziza yo kugaburira umutima wawe ibintu bizima. Gwana intambara nziza yo guhora unezerewe. Gwana intambara nziza yo kwirengagiza ivyo wacumuweko. Kwirengagiza ivyo wacumuweko. Gwana intambara nziza yo kwirengagiza. Yesu aguha umugisha. Yesu akugirire neza. Uhorane umunezero. Data ndaguhaye icubahiro cyinshi. Ndagushimiye Mana kubw'abuno butumwa bwiza. Abana bawe baza kubwumviriza. Uduhe umutima wo guhora tunezerewe. Uduhe kugwana intambara nziza yo guhana umunezero Mana. Umunezero n'umugabane wanje. Umunezero n'umugabane wanje Mana. Ndakeneye guhora nezerewe. Ndakeneye guhana intambara nziza yo guhorana umunezero. Urakoze Mwami wacu Yesu Kristo. Ni mu izina ryawe ndabisenze. Amen.